Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Hanyuma y'ivyo mbona ishengero ryinshi atawoshobora kuriharura. Apocalypse 7 verset 9. Hanyuma y'ivyo mbona ishengero ryinshi atawoshobora kuriharura, bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose, bahagaze imbere y'iyo ntebe n'imbere y'umwagazi w'intama, bambaye imvune zera, bari n'amashami y'ibigazi mu minwe, basemerera n'ijwi rirenga bati, agakiza n'ak'Imana yacu ivyagiye kuri irya ntebe n'ak'umwagazi w'intama. Abamarayika bose bari bahagaze bakikije iyo ntebe, bakikije n'aba bakuru na vya binyabugingo, bikubita hasi bubamye imbere y'intebe, basenga Imana bati amen. Umugisha no guhimbazwa n'ubwenge n'ishimwe n'icubahiro n'ububasha n'ubushobozi ni ivy'Imana yacu ibihe bitazoshira, amen. Umwe muri ba bakuru arambaza ati, aba bambaye imvune zera ni bande? Ni wanani? Kandi bavuye hehe? Ndamwishura nti, mugenzi, niwe wobimenya. Arambwira ati, aba nabavuye muri wa mubabaro mwinshi, kandi bamesuye imvune zabo, bazejeje amaraso ya wa mwagazi. Nico gituma baba imbere y'intebe y'Imana, bakayikorera mu rusengero rwayo ku murango no mw'ijoro. Kandi iyo vyagiye kuri irya ntebe, izosanza ihema ryayo hejuru yabo. Ntibazoba bakigira inzara ukundi, kandi ntibazoba bakigira inyota ukundi, kandi izuba ntirizo barabika canke indugumba yose, kuko wa mwagazi ari hagati ahahanganye n'iyo ntebe, azobaragira kandi azobashora ku masoko y'amazi y'ubugingo, ku masoko y'amazi y'ubugingo. Kandi Imana izohanagura amosozi yabo yose yo ku maso yabo. Mbwira umuntu mwicaye ati, Imana izoguhanagura amosozi yose yo ku maso yawe. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndavuze muri kino gitondo ngo azoguhanagura amosozi yose yo ku maso yawe. Ntazokoresha papier mouchoir, ntazokoresha wenyene ubwiwe, azokwihanagurira. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amina. Ndabasomera uwundi murongo. Colossiens. Haleluya. Haleluya. Colossiens chapitre 1. Niwe shusho y'Imana itaboneka, niwe mfura mu vyaremwe vyose. Ku murongo wa 15. Colossiens, Abakolosayo igice ca mbere ku murongo wa 15. Niwe shusho y'Imana itaboneka, niwe mfura mu vyaremwe vyose. Kuko muri we ariho vyose vyaremewe, ibiri mu ijuru n'ibiri mu isi, ibiboneka n'ibitaboneka. Uri intebe z'icubahiro, uri ubwami, uri ubukuru, uri ububasha. Vyose vyaremwe nawe biremegwa kuba ivyiwe. We yabayeho vyose bitarabaho, kandi muri we vyose niho bifataniye. Niwe mutwe w'umubiri, niwo shengero, kandi niwe tanguriro, niwe mfura mu kuva mu bapfuye, kugira ngo abe agaheta muri vyose. Kuko Imana yahimbawe no kunengesera kwayo kose koba muri we, kandi yahimbawe no kumuha kuzuza vyose nayo, ari ivyo mu isi, ari ivyo mu ijuru, izanishije impore amaraso yo ku musaraba wiwe. Namwe abari baratandukanijwe n'Imana kera, mugahindurwa abansi bayo mu mitima yanyu n'ivyo mwakoze bibi, none yabuzurije nayo mu mubiri wiwe w'ubuntu
kugira ngo urupfu yapfuye ngo abashikane imbere yayo murabera mudafise agasembwa mutagira ico mwogawa. Colossiens 2:13. Kandi hamwe mwari mugipfuye mwishwe n'ibicumuro vyanyu no kudakebwa kw'imibiri yanyu, yabagiranye bazima nawe imaze kuduharira ibicumuro vyacu vyose. Yahanaguye n'icete kitwagiriza kirimo amabwirizwa caduhama, igikura hagati yacu nayo ikibamba ku musaraba. Kandi yambuye abakuru n'abafise ububasha, ibateterereza mu maso ya bose, ibashorera bafashwe mpiri kubw'uwo musaraba. Haleluya, haleluya. Ndavuze ngo uwo ni Yesu. Haleluya, amen. Icubahiro ciwe gishigwe hejuru. Haleluya. Izina ryiwe rimenyekane mu mahanga yose. Abo mu nzungano zitandukanye bamumenye kandi bamwature. Mu mpera z'isi izina ryiwe rishikeyo. Haleluya. Izina ryiwe rishirize kuba rurangiranwa, kuko niwe abereye icubahiro cose, niwe abereye amashimwe yose. Ndashaka kumva amashi yanyu n'akaruru kanyu kandi muhagurutse. Haleluya. Muvyagurutse mu ntebe zanyu. Dushima uwo yatunywanishije na data, watuzanye twari turi kure, warabereye icubahiro, arabereye kuhaguruka ku maguru yawe ukamukomera amashi, ijuru rikavyumva, ikirere kikavyumva. Naho woba ugwaye, iryo zina riragukiza, ni izina twahawe. Data yashimye kwinywanisha na vyose akoresheje izina rya Yesu. Ari biri mu isi, ari biri mu ijuru, ari bifise icyaco cose, data yahuje vyose n'iryo zina. Igarukana vyose, yakuyeho igisika, yakuyeho igihome cantandukanye na papa, akuraho amacakubiri akoresheje umusaraba. Kubw'amaraso yiwe twaregerejwe, abari hafi twaronse inkuru, abari kure baronse inkuru. Inkuru nziza dufise nuko yatanze ikimazi gikwiye, yatanze ikiguzi gikwiye kugira ngo je na wewe dukizwe. Ubu turi abana b'Imana. Niwe akwiriye gushigwa hejuru, niwe akwiye kubahwa, akwiriye gupfukamirwa, akwiye kuninahazwa, akwiye guhabwa ubuzima bwacu, akwiriye attention yacu yose, akwiriye focus yacu yose igomba kuba kuri we. Niwe ashizwe hejuru, niwe dukwiye kwimika, niwe dukurikira, niwe dutumbereye, niwe ntumbero yacu, niwe mahoro yacu yava kagera, niwe munezero wacu, niwe gihome cacu, niwe gitandara cacu. Amahanga yose amumenye, imiryango yacu imumenye, abacu bamumenye, igihugu cacu kimuhishurirwe, amahanga amumenye, kumpera z'isi amenyekane, abana bacu bamumenye. Arabereye guhabwa icubahiro, arabereye gushigwa hejuru, arabereye gupfukamirwa no gusengwa. Izina ryiwe ni Yesu. Haleluya, haleluya. Urashobora kuvyagira mu ntebe yawe. Haleluya, 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 amen. Wagize neza kuza hano no munsi muri kino gitondo. Wagize neza kuba mu nzu y'Imana muri kino gitondo. Haleluya. Kugira ngo amaso yacu tuyashire kuri we, tuyakure gato kuri twebwe tuyashire kuri we. Uyu munsi no muri kino gitondo no mwanya, il mérite la gloire et l'adoration. Haleluya, amen. Igihe cyose tuje mu nzu y'Imana, cyo gihe dukura amaso yacu kuri twebwe. Igihe mwanya wacu wo gutazira, dukura amaso yacu ku tudosiye twacu turi en suspens, cyangwa ududosiye twacu twugaye, cyangwa ibintu byacu bitameze neza. Kandi uzohora uvyibuka igihe cyose uri mwanya wawe wo gutazira. Hari igihe ushobora kuba uri ngaho utari ngaha, ariko umutima wawe ukaba uri mu bibazo vyawe. Ariko reka ndakwibutse yuko umwanya wo gutazira ugeze, twebwe turavamo. Nkavuga ni naho naje mfise ivyanje, Mana iki ni gitondo cawe. Kukubona wewe no gusohora ijwi ryanje nka expression y'ingene umutima wanje uri, n'ingene umutima wanje ukubona. Uyu ni umwanya wo gushira izina ryawe hejuru. Uyu ni umwanya wo kuvuga no kugushira hejuru. Nta kintu na kimwe kinyemerera kuja en conflit avec toi.
ariko attention yanje yose muri kino gitondo ndashaka kuyishira kuri wewe. Cimviro ca Satani kikaza kikavuga ngo mbega uribuka yuko ejo lendi uzoba uri muri tribunal, ukumva Satani ashaka kuzana ico ciyumviro, ukamubwira uti niyo nzoba ndi ariko iki ni gitondo ciyo, niwe nshaka kubona, niwe nshaka kubwira. Satani akakwibutsa ngo mbega urazi yuko ejo abana bazobirukana ko udafise minerval, mbega uzokura amahera hehe, akaguhanga utangure guteka umutwe, ukaba uri mu nzu y'Imana gutanga guteka umutwe ngo mbega shango ndi ntarasaba. Ugomba kumenya uti ntayo mfise ariko uyu mwanya nawuhariyewe, niwe nshaka gushira hejuru. Ivyo ndabigaruka ko hanyuma, ariko uyu mwanya niwe nje gushira hejuru. Yesu ashimwe ca. Haleluya. Hama muri uko kumushira hejuru, iminyororo izocika. Iminyororo izocika. Sinanse ko wakomeretse Paulo, sinanse kutaboshwe, sinanse yuko udafise ikibazo, ariko hariho isaha yo gushira izina ryiwe hejuru. Ico twagitahuye, uzogenda uramenya yuko uzogenda ubona n'ivyo utiyumviriye n'ivyo utatetse umutwe, uzogenda ubona ko bitangura kwikora, kuko iyo ashizwe hejuru ibitangaza birakoreka, ibintu birahinduka. Haleluya. Ndabipfurije ibihe vyiza vyo guhimbaza Imana. Muri mu mazu yanyu canke muri mu nzu y'Imana, ndabipfurije ibihe vyiza vyo guhimbaza Imana. Muzinduka mu gatondo canke muri ngaho kwa gatanu, ndabipfurije ibihe vyiza vyo guhimbaza Imana. Guhimbaza Imana kwacu kugomba guhinduka. Haleluya. Kukava muri melody ninka, ariko tugashira attention n'umutima wacu na meditation yacu kuri we. Iyo medita ku kibazo cawe, rimwe na rimwe kikuzanira n'ingwara, kandi rimwe kukirimbura ko cane siko kugikiza. Ariko ni wagirishira meditation yawe kuri we, uzogenda ubona yuko hari n'ivyo utazokwitwararika akavyitwararika, kuko akeneye ko ashigwa hejuru. Ntari insensible kw'izina kwijwi n'umutima mushira hejuru. Nico gituma dutewe iteka kuba mu nzu y'Imana, kandi ntitubimenyera, ntibimenyerwa, ni privilege. Haleluya. Amen. Amen. Ndagomba gushinga intambwe muri kino gitondo yuko nkunda Yesu. Haleluya. Haleluya. Amen. Amina. Yesu araryoshe. Yesu ndamukwipfurije. Ndashaka mufashe komera amashi abantu bakiriye Yesu muri kino gitondo. Haleluya. Mwahisemo neza. Mwahisemo umugabane utazobakwa. Mwahisemo ikado ya mbere ibaho nziza umuntu yoha umuntu mu ntango y'umwaka, nubwo tutomutanga, ariko kubona yakwishuriye ukemera kumwakira wagize neza. Haleluya. Kumumenya vyarahinduye ubuzima bwacu. Kumumenya vyarahinduye ingene tubayeho. Kumumenya vyaratumye ibindi byose bigira agaciro. Kumumenya. Amen. Bwana asifiwe sana. Ndafise akantu mu modoka kavuga ngo idini ntirikiza, ariko Yesu arakiza. Kuba umuporoti ntibishobora kukuzaniramo umunezero, ariko kuba waramenye Yesu birakiza. Ndabona ibikoresho byanje bitari complet, ico nibagiye hari. Haleluya. Amen. 11h20. Sikaje minota itarenga 40. Ngira mvuge ku kintu kimwe hano, amaduce dusenga. Amen. Imana ishimwe. Navuze ngo Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Jean 10 verset 10. Abo twabwiye programme yo ku munsi wa gatandatu mu gitondo, turafise programme yo kwa gatandatu izotangura 2:30. Twashatse gusaba arongoye ibikorwa bitandukanye ngaha muri eglise kugira ngo babe baramenye iyo programme, ntibafata izindi programme zobara amasaha y'igitondo,
kugera saa sita, hama tuzobahamagara abo bikonsera mwese tuzobahamagara muri iyi ndwi kubaha amadetaye mutumviye hano. Imana ibahezagire. Yohani igice ca 10 ku murongo wa 10, n'umurongo abantu bo muri Life Center mwese musanzwe muzi, kuko ari wo murongo novuga ufatiwe ko canke twafatiye ko mwiyerekwa Imana yaduhaye kubwi Eglise. Ni umurongo uri ku murongo wa 10 muri ico gice ca 10 nyene. Igisuma ntikizanwa n'ikindi atari ukwiba, ukwica no gutikiza. Nanje jeho nazanywe no kugira ngo zironke ubugingo, kandi ngo ziburonke busagutse. Haleluya. Ufise Bibiliya y'igifaransa arashobora kunsomera uwo murongo kugira ngo uwumve neza. Jean 10:10, ufise Bibiliya y'igifaransa arashobora kunsomera uwo murongo. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et la vie en abondance, et qu'elle soit dans l'abondance. Ok. Imana ishimwe cyane. No munsi nashimye gufata umwanya muto wo kusubira gushimikira kuri iki kintu gikomeye. Hariho abantu dufise ngaha muri Eglise bari mu ishengero bamaze imyaka myinshi, hari n'abandi dufise bamaze imyaka mike muri Eglise ya Life Center, bashobora kuba baje mu gihe ca vuba. Aho kandi uyu munsi nashimye kuvugana na mwebwe gatoya canke gupartager na mwebwe gatoya umutima canke vision y'iyi Eglise urimwo canke Imana yakurongoye kuzamo kugira ngo ube membre wayo. Kandi nkuko musanzwe mubizi, igikorwa cose kirafise iyerekwa canke igikorwa cose kiba gifise aho kiriko kiraja. Na Eglise nk'umubiri wa Kristo muri aka gace turimwo, umubiri wa Kristo mu isi ni munini kandi ugizwe n'abantu benshi bari mu bice bitandukanye byo mu isi. Ariko twebwe hano muri aka gace turimwo Eglise canke novuga nk'ishirahamwe nka Life Center, Imana arashize ku mutima wacu igihe kino gikorwa catangura. Imana arashize ku mutima wacu iyerekwa canke intumbero novuga yuko ariyo yerekwa nyamukuru itugize hano hantu. Rero ushobora kuba ubizi uri umusangwa, ndagomba kubikwibutsa, ariko kandi ushobora kuba utanabizi uri umushitsi. Birafasha kumenya aho uri, kuko Eglise kuyibamwo ni kimwe, ariko ugomba kumenya ahandi n'ibihe bishizwe imbere, n'ikihe gitumberewe ko, n'ikihe gihawe agaciro kurusha ikindi, canke n'uyuhe mutima ugize ahantu. Igikorwa cose kirafise novuga umutima canke ibanga ryacu, uravyumva? Kandi ivyo navyone nivyo vyafekta imikorere canke ico no kwita activité z'ico gikorwa. Igikorwa cose gisa naho kiba kiriho kiraja canke n'intumbero gifise. Yesu ashimwe cane. Haleluya. Rero ndashaka guhagarara kuri uyu murongo, uretse ko hariho n'iyindi mirongo myinshi ishobora gusobanura ico nshaka kuvuga, ariko ndashaka ahanini ya guhagarara kuri uyu murongo wa Yohana igihe Yesu yariko aravuga ku bijanye umwungere w'ukuri, umwungere w'intama. Yesu aravuga ikintu gikomeye, asobanura yerekana Satani ico akora. Aravuga ati umusuma uhereye hejuru agenda aravuga vyinshi ku bijanye n'intama, ariko muri iyi fin y'uyu murongo akarangiza ashiraho comparaison canke ashiraho ikigereranyo canke yerekana igihushanye hagati yawe ico arico n'ico Satani ari. Aravuga ngo umusuma yazanye no kwica no gusambura no gutikiza, ariko jeho nazanywe
no kugira ngo intama zigire gute zironke ubuzima canke zironke ubugingo, ariko apana gusa kuronka ubugingo, ariko intumbero nyamukuru y'Imana canke y'ijambo ry'Imana mu buzima bwacu ni ukuduha ubugingo bwagutse busagutse. Iri jambo mu Kirundi ijambo ikintu gisagutse canke gisagutse, gisagutse, ikintu gisagutse mu Kirundi no kuvuga ngo iyo ufise ivyo wateguriye abantu canke iyo ufise urubanza hakaba urubanza, bijya bintu bisigara wahejeje kuzimana abantu kabafata neza, bijya bisigaye uravyumva ni bisagutse, n'est-ce pas la définition réelle de gusaguka? Rero ikintu gisagutse ni ikintu casigaye, uravyumva? Kandi iyo bavuze ngo ikintu ngo casagutse ntidushobora kuvuga ngo hari ivyasagutse canke hari ivyasigaye abantu bashonje. Iri ni jambo iyo rikoreshejwe rishaka kwerekana yuko ivyankenerwa vyatanzwe, ariko hariho n'ivyarenze, prevision zabaye nyinshi kurusha besoin. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Rero iki ni kintu ni jambo mu buzima bwanje ryankoze ko cyane, kandi numvise ko ari ryo igomba kuba intumbero ya kino gikorwa, aho Imana yantahuje inyigisha ikintu gikomeye, ingene ushobora gusanga hari abantu bakijijwe bari mu gakiza bamenye Imana, ariko mu rundi ruhande mu buzima bwabo ugasanga naho bakijijwe ubuzima bwabo iyo uburavye ubugingo bafise, ukubaho kwabo ubiravye n'abantu bagoyigoyi canke n'abantu badahagijwe, n'abantu bari muri mwe, n'abantu baguwe nabi, n'abantu naho bakijijwe usanga hari abantu benshi usanga barakijijwe, ariko Imana izana meditation kuri iki kintu, hama kidutera kwibaza ku bintu rimwe na rimwe bishobora gutuma abantu bashobora kuba barakiriye Yesu, ariko hamwe nuko bacitse intama mu ruhongore rwa Yesu, bamwe bakaba bonze canke bafise kwashi spirituel, canke bafise insuffisance, uravyumva, canke bafise malnutrition ifise comme conséquence ukuzingama n'ukonda. Mama Jackson wenzo gutwara muri sport, rero umva ko utanga ibintu byo kuvyibuha, reference ni ngaha ndavyibutse. Bwana sifiwe sana. Kandi abamama bo muri eglise ngira ntanguze club y'abamama kwiruka mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Iyo mibiri yanyu nitwaye mpwemu yera ari ndani muri mwebwe, iyo none kayigapfa mpwemu yera ntazoronka hasohokera n'amajwi ntazosohoka. Kandi mwese nshaka kubabona mufise imyaka 80 na 90 nahonya tuzogarukira duhezagira abuzukuruza banyu ngaha muri eglise muri mariage, tutakivuga ubutumwa duherekeza gusa abana banyu tukicara haje abandi bakavuga uko zizoba zatanguye. Bwana sifiwe sana. Abamama semeni amin. Kandi ahantu hicara abamama benshi. Bwana sifiwe sana abamama. Mwese muri sport mu izina rya Yesu. Ujya rero namumvise atanga ibintu byo kuvyibuha, yari munsi yanje ariko yatanguye kugenda mu izina rya Yesu. Ugarukiriza. Ariko kandi si ivyo nako ndavuga, burya abantu baza bavanga, ariko ico nako ndashaka kuvuga niki, nabyibutse kubera nako ndavuga gusaguka. Ubwiza bw'intama canke ubwiza bw'umwungere ububonera ku buvyibuhe bw'intama ziwe, n'est-ce pas? Iyo uje mu ruhongore rw'umuntu ugasanga inka ziwe amakote imbavura ziharura, ugasanga mu maso zisa nkanje inka. Apana abantu nimuce nimubigire birebire, navuze inka. Iyi nka isa naje, uravyumva? Uravyumva? Ico onya kikwereka ubukene bw'ubwatsi uwo mwungere afise. Rero ubwiza bw'umwungere ubumenyera ku bwiza bw'intama. None ga abantu b'Imana twoshobora kuba twonze twarafutanye kandi Yesu ari umwungere wacu. Mwumva biri normal? Mwumva ibyo biri normal? Mwumva ingene dusa n'ingene Yesu asa, umuntu aturavye aca mubona. Ico nico kintu nyamukuru isengesho, ico dutumbereye kubona, ico twifuza kubona, nico kubona abakristo bafise ubuzima muri Kristo Yesu. Ariko si ivyo gusa Yesu yashatse kuvuga,
ariko bafise ubuzima, apana ubuzima gusa, ariko ubuzima bafise busagutse. En terme y'ivy'ubuzima, iri jambo gusaguka, iyo umuntu afise ubuzima busagutse, ni ukuvuga ngo ubwiwe amerewe neza kwa ndani, ariko si ivyo gusa, ariko ashobora no kubeshaho n'abandi. Bwana sifiwe sana. Ubwiwe aguwe neza, ariko n'abandi bahora basanga munsi yiwe hariho ubwugamo. Rero ndagomba kubabwira yuko ni sengesho kandi n'intumbero kandi n'uburenganzira bwacu nk'abana b'Imana kumenya yuko Yesu yaduhamagariye apana kubagira ubuzima muri we gusa, ariko ubuzima dufise muri Kristo bugomba kuba ubusagutse. Uravyumva? Bugomba kudeborda, bugomba gusesekara, bugomba gushika ahantu ducika abantu bari kirumara ku bandi. Iyerekwa Imana yaduhaye canke icifuzo Imana yashize mu mutima wacu gukurikirana niryo kubona abo Yesu yahaye agakiza tukinjira mu bwami bw'Imana, mwarageze ahantu mu gukura kwanyu muri Kristo mucika source ya benediction ku buzima bw'abantu benshi. Aho waje mu rusengero ufeza partie y'ibibazo, waje muri eglise ufise depression, waje muri eglise uri umuntu agwaragurika, waje muri eglise uri goyigoyi, waje muri eglise uri muri chômage compliqué, uri umuntu akenye, waje muri eglise ufise ibikomere by'ubuzima. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo umwansi yazanywe no gusambura no kwica no gutikiza. Twese aho twaje tuva turafise ibyadukomerekeje. Twese aho twagiye tuba mu buzima turafise ibintu byagiye bitwonona, ibikomere twahuye, ama deception twahuye mu buzima, ibintu bitagenze neza, ama esheke y'ubuzima, kunanirwa mu buzima. Hari abantu bagiye bacaho, ariko umunsi umwe warahuye na Yesu. Ariko reka nakubwira ikintu kigomba kuba. Iyo twamaze guhura na Yesu, nuko Yesu adusanga muri iyo eta yacu y'ukugwara, akaboneka nk'umuganga mu buzima bwacu. Ariko Yesu amaze gukora mu buzima bwacu, à la fin de la journée, Yesu amaze gukora mu buzima bwacu, iherezo ry'urugendo rwawe, abantu ntibazosubira kukubona muri bwa butindi wazanana muri Kristo Yesu, ariko abantu bazokubona, bazovuga ngo ngingo yaje, wazingene ngingo yaje ngaho ameze. Uravyumva? Kavuge ngo ikirobezo. Uravyumva? Ariko ubu ni source ya benediction. Mon papa ari responsable, afise entreprise, afise gute, c'est ça. Iyo nibishoboka yuko twoza muri Kristo Yesu turaba fauteurs de trouble, turaba troubadour, turaba abantu compliqué, turaba abantu bajejete ibikomere, turaba abantu badafise aho badufatira umenga twarahiye. Hama kamara 5 ans, 10 ans, 4 ans, 8 ans, 15 ans muri Kristo, ukiri muri ya eta wazamu ugikizwa. Ibishoboka. Rero ico kintu carakoze cyane ku mutima kubona ni igiki gikenewe kugira ngo babandi bamaze kuronka bwa bugingo bagera ahantu ubugingo muri bo ahubwo bugira gute busesekara, ari umusesekara. Iyo niyo objectif y'ubwami bw'Imana mu buzima bwacu. Hariho ibintu tubaho kandi tukabimenyera n'abakristo tukavyeexcusa, tukabironderera n'amajustification, ariko bitari normal. Ariko iri jambo ryavuze ngo ariko jeho naje kugira ngo intama zigire ubugingo kandi ubugingo bugize gute busagutse. Rero icifuzo cacu, isengesho ryacu, iyerekwa ikiri imbere mu byo dukora byose, intumbero nyamukuru, ibyo twifuza, ico dushaka kubona ku iherezo ry'ubuzima bw'umuntu wese hano muri kino kibanza, no kuzogera ahantu aho tuzokubona tukabona ubuzima bwawe buri mu musesekara bwagukiwe, ududubiza ubugingo, ahubwo n'abandi baza bakaguparamirako, abandi baza bakakugamako, abandi baza bakakujyako, ugacika umuntu abeshaho igihe waje uri muri urgence, ukeneye gutamigwa no kubeshwa. Amen. Amen. Niba kubaza ngo muri life center iyerekwa ryanyu, icifuzo canyu, ikibahuje, ico mubona imbere, ico mwifuza, bavyumva ni ikihe? Uzuvuga uti objectif est nuko une fois dans les mains de Christ, bavyumva, ma vie doit déborder, kandi ubuzima bwanje bugomba kuba umusesekara muri aspect zose, mu giceri, mu magara, mu bwenge, mu kuba kirumara, mu mubiri wawe, muri vyose. Haleluya. Ico Yesu yaje gukora mu buzima ni kugira ngo intama zironke ubugingo busagutse. Iyo objectif itari ate mu buzima bwawe nk'umwana w'Imana,
ntibisobanura ko mu bubiko bw'Imana hari ubukene, ariko bisobanura yuko wewe hari ahantu mu buzima bwawe wahagaritse kugendana n'Imana, wahagaritse kwemera igikorwa c'Imana ko gikoreka mu buzima bwawe. Nico gituma amajambo yose mwumva hano hantu, abaje muri eglise muzanywe n'ijambo mwumva, muzokwama mwumva yuko amajambo yose avugwa hano hantu ari centre canke ahagaze canke araha agaciro ikintu kimwe gikomeye nyamukuru, igikorwa c'Imana mu buzima bwacu. Apana igikorwa c'Imana hanze, ariko ic'Imana ikora mu buzima bwacu, ic'Imana igomba gukora mu buzima bwacu, aho tugomba kwemerera Imana ngo ikore mu buzima bwacu kugira ngo izane ya transformation cyane kwa guhingurwa gukenewe. Hama tumaze guhingurwa tugakira tukabohogwa, natwebwe à notre tour tuzocika source ya benediction kuri benshi. Abantu bazovuga ngo vy'ukuri iyi ntama mu rugo ifise ubuzima budoshe kandi iraryoshe kwijisho, uyu muntu yaratubereye umugisha. Yesu ashimwe cyane. Amen. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Amina. Ico nico cifuzo ku muntu wese ari muri kino kibanza, kandi nico kintu nza kurangiza nsenga. Ku muntu wese ari muri kino kibanza, ugomba kwenteroja ubuzima bwawe, ugomba kuba à l'écoute ya Saint-Esprit. Mbega ubuzima bwanje buriko buraje imbere? Mbega muri jewe hariho ama victoire n'ama conquête no kubohoka kuriko kuraba mu buzima bwanje? Mbega ndiko nda progressa? Mbega ndiko ndashika ku ntambuko zishemeye? Mbega aho mvuye naho ngeze no naravuye mu bwiza nja mu bundi, canke no banaragarukiye hahandi? Ariko ngenda kubwire ngo muntu w'Imana uri hano nyumviriza, n'uburenganzira yuko Imana iguha ubuzima kandi ubuzima busesekaye. Haleluya. Ngiriro mu ncyo n'uburenganzira bwawe kugira ubuzima kandi ubuzima busagutse. Si icifuzo kibi, ariko nico na Yesu yaje gukora mu buzima bwawe. Niyo business mpwemu yera ariko arakora mu buzima bwacu, niyo preoccupation y'ubwami bw'Imana mu buzima bwacu. Mu rugendo rwacu n'Imana ku kwezi ku mwaka ku yundi, Imana irafise ikigenda irakora kugira ngo igushikane muri iyo eta aho wewe ivyawe bideborda, abandi bakabibenefisia ko, abandi bakabijya ko. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ariko muri uwo mutima nyene nkomereza aho hantu, iyerekwa ryose kugira ngo rishikweko rirasaba canke hari ibintu dusabwa kugira ngo dushike kuri ico cifuzo. Ico ni icifuzo dushobora gushika ko mu myaka mike canke myinshi ku buzima bw'abantu bose, bivaye n'umumo wese ukwihuta afise n'inyota afise y'Imana. Ariko apart yuko ari icifuzo dufise ku bantu bose muri rusange, kugira ngo ivyo dushobore kubishikako, nico kintu nshaka kubatumirira kugira ko attention, kuko abantu b'Imana naho Imana yoduhiyerekwa y'ivyo ishaka gukora mu buzima bwanyu, mwege mutatwemereye canke mwege mutabaye willing canke mudashatse guparticipa canke mwe mudashatse kubigiramo uruhara, ivyo Imana yadushizemo ku bwanyu ntibishobora kubashikanwako, nkuko nayone ivyo ishaka gukora muri mwebwe itobishikako mutayemereye. Haleluya. Rero nico gituma ubuzima bwa eglise buca bugirwa n'ibikorwa bitandukanye, kandi ivyo byose biba bifite ico bigenda bikontribuwa kugira ngo ijya ndoto canke kijya cifuzo tugende tukibona mu buzima bw'abantu benshi. Yesu ashimwe cyane. Ariko imbere yo kuvuga canke sishaka kuvuga cyane ku bintu by'ibikorwa, ariko ndashaka kuvuga ku ntumbero canke ku bintu bitanu bigize ubuzima bwa eglise, canke ari byo no kwita mission ya eglise. Uravyumva, ibintu bitanu vyenena kuri ico gicapo nyamukuru tugomba gushikako, duha agaciro mu madepartement atandukanye agize ubuzima bwa eglise, mu bantu batandukanye babakorera ku murango no mwijoro, umwanya utandukanye. Hari ibintu bitanu dufatira ko ukuntu eglise yubatse, kandi twifuza kubibabonamwo kugira ngo namwege birushirize kubafasha, kugira ngo ejo ntidusange hari uwasigaye inyuma, ariko twese hamwe nk'umuryango dushobore kubona ca kindi Imana iduhamagarira carakoretse mu buzima bwacu. Yesu ashimwe cyane. Amen. Icambere kigize ibikorwa byacu canke no kwita mission yacu, icifuzo nico kubona ibihumbi n'ibihumbi by'abantu bamenya Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwabo. Haleluya. Ico ni icifuzo dufise, ico ni kimwe mu bintu tubereyeho, gukora ibishoboka byose,
gukoresha ingufu zose Imana iduhaye, gukoresha ubwenge bwose Imana iduhaye, gukoresha ibikoresho byose Imana iduhaye kugira ngo tubone ibihumbi by'abantu bakizwa. Kandi ashimira Imana ku bihumbi biri muri kino kibanza, abantu bakirijwe muri kino kibanza. Ariko kandi ndagomba kuvuga ngo ico ni kimwe mu bintu bitugize dushira imbere kandi twipfuza, kandi arico cambere gitangura ibindi vyose. Ngira ndakubwire ko udashobora kuronka ubugingo busagutse cyangwa udashobora kuronka une vie en abondance utaramenya Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe. Iki ugomba kugitahura uri muri kino kibanza, kwa partena kuri iyi eglise yacu, kuba umumambre wa Life Center, ariko ukaba utaragira experience ya salut, ukaba utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe. Urashobora kubana na twebwe ariko ukazoja mu muriro udahera kandi uri umumambre wa Life Center. Urashobora kuba uri muri kino kibanza ivyo dusengera wewe bitagushikako, kuko ubwa mbere na mbere ico Imana ikora kugira ngo iguhe ubuzima busagutse igihera kandi gifata hasine yacu, gifata intango yacu muri etape ya mbere ariyo yo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Nimba wara experience canke warabaye muri destruction Satani azana mu isi, ukaba warababaye, ukaba warababajwe, ukaba waragiriwe nabi, ngenda nakubwire ngo uburyo bwawe bwa mbere bwo gukira no kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, kuko yitwa umukiza, kugira ngo processus yo gukira itangure, kugira ngo atangure kwinjira muri ubwo buzima bwawe, abunagure, abusananure, hama ejo agushikane ku buzima busesekara. Uri muri moins ariko azogushikana muri abondance kubera ubanje kumwakira. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ico gikorwa turagikora, ariko kandi turagihamagarira umuntu wese w'umumambre wa Life Center. Ukaba uri umuntu wo muri famille ya Life Center, ugomba gukora ibishoboka byose aho uri, aho ukorera, muri famille yawe, mu bagenzi bawe. Ndaguhimirije kutarambigwa kuvuga Yesu canke gushingira intaha batarakizwa kugira ngo babumenye. Ndashaka ngo ako kamo n'uwo myitwarariko w'Imana wo kubona abantu bakizwa mu bwinshi, wo kubona abantu bakira Yesu, apana gupresenta abantu ama eglise yacu, apana gupresenta abantu abapastori bacu. Abapastori bacu bashobora kuba ari beza, ama eglise yacu ashobora kuba ari meza, ariko hari kinyoma Satani azana iyo abakristo bagirira ama publicité cyane abapastori kurusha uko bagirira publicité Kristo. Sivyo abantu b'Imana, kuko ni wabwira abantu ko jende wa grave arashobora kunsanga umunsi umwe mwigafe akaba arahejeje gutsitazwa. Kubera iki? Kuko wamwigishije jewe ndi umuntu, ndafise amakosa, ndafise ibyaha, ndafise aho nanirigwa. Ariko iyo abantu tuberetse Yesu, il est parfait, muri we nta variation irimo, muri we nta changement irimo, ari unique, ntawe usa nk'ukwasa. Rero uyu muntu mweretse Yesu, ukamuha okazo yo kumenya Yesu, naho umupastor azomutsitaza ntazorekura Yesu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Rero ico ni kintu tugomba gutahura nk'abakristo mw'ishengero. Mugomba kuba abantu mufise iryo shaka niyo nyota yo kubona abantu bamenya Yesu. Haleluya. Abo mutumira bakaza mu rushengero, intumbero nyamukuru ni yuko ivyo baza kumva nabone bibahesha umugisha wo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwabo. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ivyo rero navyo bidusaba, birafise ibikorwa bijanye navyo, birafise imigwi muri eglise ijanye navyo, birafise ama departement ajanye n'ivyo. Hari n'ama activite akogwa atumbereye ico kintu nyamukuru cyo kubona ibihumbi n'ibihumbi by'abantu bakizwa, kuko Imana arasezeranye ko mu gihe c'iherezo, haleluya, hazoba hari kanguro, hazoba hari umuriro wo gukurikira Yesu. N'ubu mu Burundi hari kirere ciza ca evangelisation, aho turi, aho dukorera, dukora ibishoboka byose kugira ngo abantu bagire gute, bashobore gushika mu gakiza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Kindi kigira kabiri muri ivyo bitanu navuze, umaze gukizwa, uretse ibikorwa rero bituna autour yo kuzana abantu mu gakiza, kubafasha, kubakurikirana, kubankadra no kugira gute, igikorwa gikurikira canke mission nyamukuru yindi dufise mu buzima bwa eglise niyo kugira gute, niyo kuzana abo onya bavutse ubwa kabiri, abo onya bamaze kumenya Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwabo, siko kugira gute, kubatahuza no kubafasha kwintegra famille spirituelle, famille yabo nka Life Center. Iki ndashaka kugishimikira ko nacone, kuko abantu iyo bamaze gukizwa baba bameze nk'abavutse, kandi umwana avukira muri famille. Birashoboka ko wakirijwe muri eglise canke wakirijwe mu yindi eglise,
ariko eglise waparte nako aho usengera, aho wahisemo kuba umumambre, uri muri iyo famille spirituelle. Ngenda babwire ko contrairement y'imico twakuze tubona mu mashengero tuba twaravuyemwo, eglise sakaguriro, eglise sahantu abantu bahurira bagataha, eglise sahantu abantu bigenga basohoka bakinjira, eglise sahantu abantu batakumenya ukikorera ivyo ushaka. Eglise ni famille. Intumbero ya Kristo kubo yazanye abo yiyegereje kwari ukubagira umuryango. Usomye Actes des Apôtres uko itangura uko yevoliwa, ugenda ubona yuko abakirijwe bose bazanywe kuba abana mu nzu. Siko abantu b'Imana. Rero namwege nimba muri abakristo bo muri Life Center, iki kintu mugomba kugitahura, kiri mu mikorere yacu, kiri mu byo dushira imbere, kubafasha no gukora ibishoboka byose kugira ngo iyi famille muyibemwo, muyiyumvemo kandi mwumve ko ari umuryango wanyu. Namwege mwaparte nako. Hari abantu benshi ibyo bigora gutahura bivanye n'ama eglise mwaje muvamwo kubatakirijwe ngaha. Kandi rimwe na rimwe ugasanga eglise wabayemwo warabaye exploité n'abakozi b'Imana. Sindabihakana yuko hari abantu bakomerekejwe n'abakozi b'Imana. Swate bagutwaye udufaranga twawe, canke barakumanipiye mu buryo bucanke ubundi, canke baraguteje ibibazo mu buryo bumwe canke ubundi. Bikagutuma iyo uje kuba muri eglise wimukiye muri Life Center, ariko uburyo wimukiye muri iyi shengero rya Life Center ntushaka ko hari n'umuntu umwe akumenya. Ntushaka ko hari n'umuntu umenya ivyawe. Ukavuga uti abapastori ndabazi hajya nitwamenyana aratangura kunsopa. Reka ndakubwire ngo suko tumeze. Sivyo abantu b'Imana. Urabaza n'abarambiye muri iki kibanza suko tumeze. Ariko Satani arafise ukuntu yiba abana b'Imana. Iyo ubaye muri eglise ukagira relation na eglise yawe, corps de Christ wa parte nabwo, ikaba relation superficielle. Ijambo ry'Imana rivuga ngo esinge nari ivy'igikundiro ko abavukana babana nyakubana. Ngo bimeze nk'amavuta asutswe ku mutwe wa Aroni akamanuka akagira gute. Kuba muri communauté, kuba muri eglise nka famille, kwiyintegra muri bene so, abakirijwe muri kumwe muri eglise, ico kintu kira déclencher amavuta y'Imana. Ico kintu kirimo ibirungo, kirimo amavitamine udashobora gukura ahandi hantu hariho hose. Ntushobora gukurikirana ubutumwa kuri internet ngo utungwe n'ubutumwa bwa internet canke na eglise online. Hasigaye hari ama church online. Natwe abadukurikirana hanze online nuko bamwe baba basenga après-midi canke baza gusenga mu ijoro canke bakabira abavyabitswe. Ariko ntimudukurikirana kugira ngo tubankuhaje kutagira eglise. Umubiri wa Kristo kugira aho ukoranira n'abandi, kugira aho abantu bakumenya, kugira aho ugonganira n'abandi, ukubakana n'abandi mukanagongana en famille. Bwana sifesa. Niwihende nta hantu uzoba hataraba marayika ngo nimugongana. Na Yakobo marayika baragwanya. Hari abantu bahataye. Uravyumva? Siko abantu b'Imana. Rero reka gutinya kwiyintegra muri famille kuko hari ibintu byinshi uhomba iyo utari mu muryango nk'umwana w'umuryango. Ngenda babwire ngo Yesu yagize isangira ryera. Yesu ntiyagize isangira ryera n'abatipe bahuye kwibarabara bambaye umusaraba canke baririmba indirimbo z'Imana. Nevye ngo tuje gusangira. Yesu yagiye gusangira n'abari muri famille yiwe, abo bararana, abo bagendana, abo bari kumwe. C'est un corps. Eglise n'umubiri, ni corps. Turagukeneye, uradukeneye. Hari ivyo dufise twoguha, hari ivyo ufise woduha. Ariko kandi mugomba gutahura yuko appartenance igomba kuba au vrai sens du terme. Mukaba abana mu nzu y'Imana. Yesu ku meza yiwe yarazanye n'umubandi Yuda. Ariko il faisait partie de la famille. Naho yari umuhemu, naho yaragiye kumudandaza, il faisait partie de la famille. Yesu yaratenye gusangira n'umuhemu, ariko ari muri famille. Bisobanura ngo nta famille nimwe iri parfaite. Nta eglise nimwe uzojamo ngo usange ntifise défaut nimwe. Nta eglise nimwe uzojamo ngo usange abantu bose bari ku rugezo rumwe rw'impwemu. Hariho abakuze, hariho abana, hariho abanyamubiri, hariho ab'impwemu. Abo bantu barahari mu mashengero yose. Rero nimba ugenda usimba bagujya ugwara muri iyi wimuka, hagarika kuruse yawe uyu munsi mu izina rya Yesu. Haleluya. Hama uze muri famille tukumenye. Murambwira abantu, hari abakristo bibaza yuko kwimenyekanisha canke kwipresenta kwa pastor, abakristo bazi yuko pastor umurondera ufise ingorane. Ngo engove kwa pastor ngufise ingorane iyi.
please abantu ntibaja kwa pastor ko bafise ingorane, baranaza niyo bafise amakuru meza, baranaza niyo baje kuramukanya juste Yesu ashimwe bite inkumbu.com. Yesu ashimwe. Wazi yuko iyi eglise umukristo wese andamukije ndashobora kumenya ko maze kumuramutsa na rimwe canke ntaramuramutsa, kandi bazi uwo muntu mwicaye sindi yihenda ngo uri umushitsi ngo ya pastor ngo ningahango kuva ngo 2006 ya uravyumva. Ariko rimwe na rimwe ndavyumva hari abantu batazi kuba muri famille, kandi ubwo bumuga bwo kutamenya kuba muri famille bamwe bumva kukuntu amafamiye yanyu yari ameze. Hariho abantu batazi no kuba abana mu muryango kuko batigeze baronka ikintu c'ubuvyeyi. Ugasanga rero abantu bigenga baba independent, ugasanga umugore akwega umugabo ngo tuje kuramutsa pastor, umugabo ngo yashangwa ngo ni kure, bamufata taxi vera bava hariya anya. Ariko twebwe niteka kubamenya, turashaka kubamenya abo tuja kwibarutsa, twama tuja kubaraba abo tuja kuramutsa. Fisingo nyinshi maze kwinjiramo ngaha naho nadende bukiwe gatoya, ariko ni plaisir kubamenya nk'abamambra, pana ko duhurira kuri case ya banke ngo pastor ngo ntuzi ngo nsengera hajya, none kubera iki nakuze, probleme ni yandi. Uravyumva? Ariko bantu b'Imana kuba mu muryango ni cadre Imana yashizeho kugira ngo umwana yivukiremo. Muri famille niho abantu bagomba kudekuvura ingabire zawe n'ubutunzi bwawe. Muri famille niho barerera umwana. Mwese benshi barubatse ingo barabasohoye, ariko ingene mwubatse ingo zanyu n'ingene mwerekanwa hanze bivana na education mwaronkeye muri famille. Rero ntimushobora kuronka education ya dimanche gusa, ivyo tubigisha kwa Mungu gusa, kuko ibi vyose abandi baza kwiga uretse ko turi mu kibazo c'umutekano ibikorane bimwe byo ku migoroba vyahavuye, ariko abaza mu nyigisho za mercredi ibi byose barabipakuha bikabatuma kuba abamambure beza kuko batahura ivyo duhaye agaciro. Ariko we uza dimanche gusa ibinya jewe kuvuga ibintu je si ivyanje cane nk'ibi, n'ubu ni mpwemu yaratuyanyifatiye aha. Uravyumva? Sinkunda presentation, nkunda prédication. Wow. Birajanye. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Rero bantu b'Imana, reka nsubire ndabisembe, turakeneye kubamenya, turakeneye kubagumbira, turakeneye kuba, uravyumva, atayindi ntumbera, atakindi dushaka kumenya, uravyumva, atakindi atari kumenya Kristo naho igikorwa ciwe kigeze mu buzima bwawe. Haleluya. Uravyumva? Nico gituma dufise ama activité nk'ama série de prière. Abakristo bari mu série de prière barabizi ngaha, no bahamagara ngaha bakabashinga intahe bo babarira. Abantu bari mu série de prière bacitse nk'umuryango, baramaniranira imbaza, baratabarana, baraganira, barakorana ibikorwa, bacika nka famille. Nukuvuga ngo bigutuma utabura abantu mu rushengero muri kumwe, musangira ijambo twize ko mweshanja ku bintu, muvugana ivyimviro bitandukanye ko mubibona, mwungurana, ukaza gusanga nta muntu numwe w'imunyakamwe ahari, ariko abantu bose barafise aho bari naho babarizwa. Abantu bari mu série de prière ndashobora kubaza Tony, ndashobora kubaza Naka, mbega Naka ameze gute, nkamenyera ku murongoza série de prière ukumerewe naho uri, ntarinze kukubona kuko hari uhuzi vyawe. Ariko abantu b'Imana murabizi yuko ikintu cambabaje muri uyu mwaka wa 2015 ni periode, murazi yuko dufise abakristo bapfuye ngaha ntitubimenye. Gutupfa ntitubimenye ko wapfuye. Mwava muvuga ngo uwo nabafise ibibazo vyiwe, ico ni kibazo canje kwe. Ugasanga umuntu avuga ngo hari umuntu ngo yasengera, ukabona kuri Facebook ngo yasengera muri live center, ugasanga nta muntu amuzi, nagize gute? Pourquoi? Twari no kuguherekeza, twari no gufasha famille yawe tukayiba hafi. Bantu b'Imana ndakunda gutanga iyo ka iri extreme, ariko birantsitaze iyo bambwiye kuja guhezagira umuntu, apana guhezagira, iyo bambwiye kuja kuvuga ubutumwa ku mpanda mperekeje umuntu ntazi nanje ngo yasengera muri live center, ni kwisoko none ngaha. Ni nkuko umuntu ngo wasumira kwijabe canke asumira kwa Siyoni. Haleluya. Uwo mutima murabumvaga abantu b'Imana? Iyo independence yawe, je nawe no kumenya, de papa arashobora kumenya, Apollinaire arashobora kumenya, Christian arashobora kumenya, abadiakre bashobora kumenya, abigisha bashobora kumenya, ariko kandi ntihakagira umuntu numwe tudashobora kumenya ivyiwe ngo tumenye ahageze n'ico twomufasha. Iyi ni ubuhombe nibara mu ishengero. Yesu yatweretse akarorero k'ingene yashobora kubana n'intumwa ziwe. Ego ubu biragoye, turi mu gihe kiri moderne, sino bahamagara ngo tugende mu gahinga tuje
mu mwonga tuje kuryamayo ntimwonkurikira sivyo ariko basi muri duke dushoboka basi kayambu hari abakristo ngaha mugira mu comoke nk'amabandi ngaha mwirukanka atanomubwiye yambu kandi musengera ngaha kuva imyaka why basi mugira kigoro tuzofume duheza 11h30 hama mufata umwanya wo kuramukanya baza abantu ingene umeze gute sava turi famille haleluya nico gituma usanga nko mu maseri de prière haba ama activité abantu bagatumirana gufungura abantu bagategura amadine hamwe mu madepartement atandukanye bantu b'Imana ndazi cari co kuba muri eglise nka famille ndumu membre wa eglise kuva kera mu mubiri wa Kristo ndazi akamaro ko kuba umuntu ari atashe mu bandi sinigeze menya ko je mfise ingabire yo kwigisha ariko umugenzi wanje niwe yabimenye akanshira imbere nkagenda kwigisha ntashaka kwigisha kugira ngo ndamunezereze ko nari mfise defo imwe zibiri imwe yari y'amasoni ya kabiri yari yo kudashavuza abantu mwumvise izo defo amasoni no kudashavuza abantu rero sinashobora guhagarara imbere y'abantu kubera amasoni ariko umugenzi wanje nanje akansunikira kuri podium kwigisha nanje nkanka kumushavuza izi rero defo zibizika zikorana uravyumva iyo kutamushavuza ikantuma nja kwigisha nkarengana amasoni nigisha abantu bakambwira ko bafashijwe nkibaza ko ari ya diplomasi y'ikirundi bariko barambesha bariko ntibahezagiwe na dekonye nava ngaho imbere numva amajwi ambwira ngo urawe ngene uje kudekona aho uvuze iki uwo mugenzi wanje nyuma y'imyaka itarenga 3-4 acarapfa ariko yapfuye amfashije kumenya ico Imana yanshizemo je ntariko ndemera kubera ama complexe yanje rero I found myself in the church hari igihe udashobora kumenya ingabire zawe reka ndabitraduise namenye ubuzima bwanje mu ishengero hari igihe utazopfa umenya ico utunze kiretse uri mu bandi hari igihe abandi Imana bakoresha bakavuga ngo wowe ndabona iki kintu wowe gishobora ubundi akubwira ko genda ugikore akikugoberamwo kuko hari igihe abantu Imana ibaha amaso yo kutumenya kurusha uko twiyizi cyane cyane iyo dufise ivyatumugaje bikadukomereza haleluya hari ubutunzi bwinshi buri mu buzima bwanyu ariko iyo uri nyakamwe ntuzopfa umenya ico ufise ariko iyo uri mu bantu baradekora bagashira habona ico Imana yaguhaye haleluya amen kigira gatatu icifuzo cacu canke kimwe mu bigize mission ya eglise niyo kuzana abakristo ku kintu citwa gukura Yesu ashimwe cyane gukura kisinda giteba ko turakunda kukivuga ko cyane urabizi abakristo badakuze bahakwa gusa n'abapagani ariko urugendo mwinjiyemo birakenerwa kukura mu Mana ugashika ku kunengesera kwa Kristo ugashika kugutahura iyi nzira urimo n'uru rugendo urimo ivy'Imana ituzanira biciye mu nyigisho Imana ikoresheje ingabire z'abigisha nk'abo ba Christian nk'abo ba Deni nk'abo ba Aimable n'abandi bose bahora baparticipa mu kwigisha abantu y'abantu bariko barigishwa mu nyigisho muzohakura ibintu mutaronka dimanche ariko izo enseignement zirabafasha gukura no gutahura ibintu by'urufatiro ivyankenegwa bikazana umuco mu rugendo rwanyu hama abakristo bakava mu bubebe bakagenda bakura abakristo bakuze bacika kirumara abakristo bakuze iyo umuntu yakijijwe agacika umuntu akuze acika umugisha ku bandi kubera iki kuri bijimana imugaburira n'ivyo mutungisha nabagenda rabiha kwa bandi bantu b'Imana ngenda nabwiye ngo nta kintu kibabaza umwungere wari we wese kubona abana badakura kandi njya zihari ariko bantu b'Imana ntibona ukuntu jengana n'umuntu yakubitiwe kujya kugira baraye ko novyibuha narabonye abavyeyi bamama muri ngaho bona stressa nasanze abamama sinza bo muri kino gihe abamama bakera ntibasupport utwana twonze hariho n'abagabo bubu iyo barongoye abagore bashaka ko umugore waca director apusa pa agapanuka nyene yatambuka yambaye igitenge bate mama yaragize mariage iko niko marié unaona kwera mama mwenye hanenepi watu ambao wanasema sio mama huyu mtoto huyu sivyo siko abantu b'Imana rero utwana nka twatwebwe twarakubiswe twarashishuwe twaragize gute kugira ngo reka kana kopusa kakavyibuha bumwe bukanka no kuvamo uravyumva ariko umuvyeyi araryosha abonye ikibebe ke babo akabebe ko kaka sivyo abantu b'Imana reka mvuge ngo umukristo avyibushe
umukristo akuze araryoshe. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ndavuze ngo umukristo akuze araryoha. Urabizi hari abantu bariko baradufasha gushika ku bintu twe tutoshikako kuko ari abana bakuze mu nzu. Hari abantu ubona ukaba fier kuba presenta nk'abakristo bo mu rushengero kuko uramuzi ngene yaje, urabona nahageze. Rero icifuzo cacu si uko muba muri club y'abakizwa, ariko nuko muba abakizwa bari mûr, abantu bakuze, abantu à leur tour bashobora kugaburira abandi. Natanguye eglise twiga mercredi, ari je inyigisho zose. Ubu maze imyaka itagira uko ingana ntigisha inyigisho zo gutegura abantu no kugira gute, kubereka hariho abandi bahagurutse ibyo bakabikora. Mu minsi iri imbere tuzosohora n'abapastori bagiye gutangura amashengero nka ba Aimable ariko aratangura eglise, haguruka bamubone, n'abashaka kuzomukurikira muzogende mumukurikiye. Haleluya. Aba n'abantu bakora atangura ama eglise yabo, n'abandi ngaha benshi buzuye. Haleluya. Ariko abantu bakura bararyoha. Sivyo abantu b'Imana. Mwanyumvishije ko mumuraba ngo mumukurikire, ndaye bagiye kumuraba. Baguma bamurondera. Haleluya. Vuga uti gukura. Bantu b'Imana reka ndabahebuze, ntushobora gukura utigishijwe. Ijambo ry'Imana mu buryo buri systematique, cyo gituma turafise izo enseignements za mercredi, turafise amashuri ya Bibiliya za no kuri Bible, abahora biga le mardi, murazizi benshi bagiye muzibamwo. Muzogena mubona yuko umukristo yakunze kwigishwa, niwe yamarondera kwigishwa, niwe akunda no gusoma n'igitabo, niwe akunda n'ahantu hose hari inyigisho kuko arazi benefits iva mu nyigisho kurusha abavuga butumwa twakimiriro turunga ikimiriro, ariko kandi rimwe na rimwe tutaja muri profondeur ngo twinjire ibwira mu kintu. Rero enseignement irakenewe kandi kimwe mu bintu bidufasha kuzana abantu kugira ngo bashika ahantu ho gukura. Yesu ashimwe cyane. Icakane tuba tugomba canke dutumbereye kandi tubahimiriza ko no kwankuhaja canke guhimiriza abakristo mu rushengero gukorera Imana muri eglise. Bantu b'Imana reka ndababwire ngo gukorera Imana uri mu nzu y'Imana muri famille. Reka ndababwire abantu b'Imana, mwese ngaha mwicaye muri kino kibanza, iwanyu bateguye dote, iwanyu bateguye anniversaire, iwanyu habaye urubanza, mwese muri ihanda muri ihanda utile mu kugira ico mukoze mutegurira abashitsi. Uzi kudekohara dekoha kugira ngo ntibirinde kubatwara amafaranga mukuye kuba bikora bo hanze. Uzi guteka ukontribute amafaranga ugira gute. Nukuvuga ngo iyo abana muri famille bafise urubanza, abana baraparticipa kuryosha ibintu kuko ari abana ba famille. Kandi mu miryango niho abantu bamenyera ingabire z'abana. Imana yashizeho umuryango nk'ikibanza ca mbere cyo gukanariza ingabire y'umuntu no kumudisciplina papo y'ingabire yiwe, kugira ngo umuvyeyi amenye ishuri akurungika kwiga kuko urakunda utugenegene, akurungike amashuri y'ibintu by'ubugenegene, urakunda science, urafise capacité kandi na force y'ibintu bya science, akurungike mu mashuri no kugira université mu bintu. Kuvuga ngo famille n'ahantu hambere bagomba kubonera ingabire yawe bakayantretena, bakayibagarira, bakayikorera, bakayambika kugira ngo uje hanze kuri marché ya travail muri famille wararonkewe ivyankenegwa, kuko famille niyo yabambiye ya mbere kudetekta karite zawe. Yesu ashimwe. Ndashaka mumfashe gukomera amashi aba bantu, ndashaka mumfashe komera amashi abantu baba benevole barenga 200 dufise muri eglise bitanga mu bikorwa ku murango no mwijoro, bakorera Imana muri iyi famille ya Life Center, batuma ibintu byose bishoboka, babakorera, batuma ivyo mubona byose bishoboka. Ndabashimira Imana kuko bitavye umuhamagaro. Uravyumva, birashoboka ko ivyo uri kurakora atari ivyo uzoherezamwo, ariko ndagushimira Imana yuko waranse kwicara ngo ube servi, ariko nawewe waratoye ikintu kanaka ushobora gukontribuwamwo ukagira icubamwo umugisha pour l'église. Amen. Ndababwira nta kintu ca mbere kibi kibaho mu rushengero kumva hari umuntu ari populaire muri eglise nk'umuvuga butumwa hanze, ariko eglise itamuzi kandi ariyo famille arimo. Iyo ngabira abantu bo hanze bakuzi ko itazwi muri famille, hariho dysfonctionnement quelque part muri iyo famille. Nukuvuga ngo muri famille ivyo ufise imbere yo kuja kubiha abandi, abantu ba mbere babanje kubiprofita ko ni famille yawe. Abana muri mwege mukiba ku bavyeyi mwaronsa akazi muhembwa, eske amafaranga yanyu ntaca contribute muri famille za imbere yo kuja guha abagenzi bawe cafe kuri cafe guru?
muhira babanza kubona ko ukora kandi bakabona ko uhembwa kuko tu contribue. Rero ingabire zacu, don zacu, ivyiza dufise ahantu hambere bigomba kumenyekana ni muri eglise. Apana ko baza kutubwira ngo shanga umuntu afise umukozi w'Imana akomeye shanga muri life center ngo ngo yitwa Ezekiel. Ezekiel umuntu ari akikuba akaba ntumuzi Ezekiel akabona utari kuzungura kuki tutakuziga Ezekiel. Ezekiel kubera ko tutakuzi. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Navuze ngo Yesu ashimwe cyane. Hariho abantu badakunda kumenyekana batanitanga muri eglise mu bikorwa bakora kuko hanze araba bandi. Turafise umukristo wigeze kutunanira ngaho yarafise ibintu by'ubuescro gentil gutya ngaha muri eglise. Akaba ashaka kwigira umuvuga butuma umunsi umwe baraza kutubaza ngo hari umuntu avuye muri life center yaje ava muri life center amazi imisi yigisha mu muzi gute. Jewe ndaguponda naho buri ngaha nkaba ndakuze nk'umubandi kuko sishobora gushinga intahe ko juste mu membre indiscipline unda gushingira intahe ugiye hanze hamukora amadega bace bakubwira ngo asanase. No utari recommandable muri famille yawe. Haleluya. No hanze je doute kufise ico womarira batakuzi atacumariye abakuzi kuko abakuzi nibo bakuzi barazi kuri vrai canke uri bandi. Amina. Rero ndahimiriza umuntu wese kandi ankuraje umuntu wese. Ari abantu benshi badufasha ibintu ngaha batakorana ibikorwa byo mu rushengero ariko bakorera hanze bafasha ishengero mu buryo budasanzwe mu bikorwa bitandukanye byo hanze. Hari abadufasha, hari abatwasista, hari aba avoka, hari aba bankier, hari abo twikora ko mu bintu byinshi ngaha bakadufasha bakatubera umugisha muri eglise. Naco ni gikorwa kuko icuri n'imiryango Imana yakugururiye natwe turabibenefisiako. Ariko kandi mugire umutima wo guserva votre église no gukorera muri famille yanyu. Niho hantu hambere Imana yabashize kandi mufashirizwa et par conséquent namwege mugomba kuvuga ati bishoboka byose nzobera umugisha iki kibanza mu nzira imwe canke iyindi. Naye kuri kombi 5 ndahejeje. Icifuzo kigira gatanu nico mumaze gukorerwa vya bindi byose mukaba ekipe mu ijambo ry'Imana mugategurwa mu ijambo ry'Imana. Icifuzo cacu dufise nico kubabona aho muri aho muzoja aho Imana ibarungika mu buzi bwanyu aho muzoja hanze aho mugenda he. Dufise abakristo benshi bimuka baja mu bihugu bitandukanye aho muzoja hose muri community yawe. Icifuzo nyamukuru ibi bikorwa byose bitumbereye gushikako kandi kizotwereka yuko twagize réussite par rapport ya vision ariyo kubona mufise ubuzima busesekaye. Ni gihe tubona abamambre bacu aho bari hose ari abantu bariko barashiraho impact, bariko barahindura communauté, bariko barahindura igihugu, bariko barahindura ama generation, bariko barahindura milieu barimwo. Turakeneye kubabona muriko murahindura ibintu hanze. Finalité ya église si mu mamure si mu mpome zayo ariko finalité y'urugendo rwacu as a church canke nk'abakristo nk'abamambre. Icifuzo nyamukuru c'Imana nico kubona mwese mwaracitse source ya benediction. Aho ukora bakavuga ati uyu muntu n'umugisha, famille yawe bakavuga ati uyu mwana n'umugisha. Ariko tukamenya yuko equipment ivyo twagushizemo investissement yose twagushizemo yatumye ugenda hanze ugahindura ibintu, ugahindura communauté, ugahindura ibintu. Dukeneye kubona abakristo ki transform. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Ndashaka kubona ibikoresho vya transformation biri hano hantu, les agents ba transformation. Haleluya. Waje ukeneye ko tugufasha, haleluya, uzokwevoluwa abandi bakeneye kubafasha. Yesu ashimwe cyane. Bamwe bakwiye kuva mu rugezo rw'ugufashwa ariko bagashika ku rugezo rw'uguhindura no gufasha. Ako kana mukansohorere ntikamperturbe. Mumufashe mama ari bungenze mu protocole amfashe uwo mwana amunsohorere. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Amina. Basi. Yesu ashimwe cyane. Navuze ngo Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Turakeneye kubumva muri ko murahindura ibintu. Turakeneye kubumva muri source ya benediction aho muri. Turakeneye kumva bakoresha abanyu babasha dufise umukozi mwiza asengera muri life center. Arahinduye ibintu. Wow. Uraza amafyeri tuca tugira. Transformation yanyu niyo couronnement yacu. Transformation
canke changement na impact mugira hanze nivyo bigaruka natwe tukumva turi soulagé kandi turi satisfait yuko tutataye umwanya ariko twabivye mwivu ryiza. Imana ibahezagire cyane. Amen. Ibi bintu byose biragize ubuzima bwa eglise. Haleluya. Hari passage muri Ezekiel Imana yashize mu mutima wanje kandi yantushije cyane. Imana yanyeretse igihugu gikira ari amazi avuye hagati mu rusengero. Cyo nico gicapa Imana cyambere nyamukuru catumye kidetermina vision ya twebwe nka eglise muri image ngo ayo mazi yava mu nzu y'Imana ava hagati agenda kandi ayo mazi yarahestoye igihugu muri aspect zose gushika no muri economy. Birantangaza kubona yuko umuti w'igihugu wavuye mu rushengero. Reka ndababwire ngo ndi convaincre yuko abakristo bahinguwe, abakristo bigishijwe, abakristo bakuze, abakristo bari discipline baheza bacika umugisha ku bihugu byabo. Haleluya. Kandi muri aspect zose. Aha turafise abamiliyoneri bariko baravuka, aha turafise abamiliyarderi bariko baravuka, aha turafise abapolitisi bariko barahagurutswa, aha turafise abantu bo mu madomene yose y'ubuzima bw'igihugu. Ariko aho hose Imana izobashikana atakindi Imana izobitumbereye kwihesha icubahiro iciye mu buzima bwanyu, mukazana sur le marché les valeurs chrétiennes mwahawe mukuye mu ijambo ry'Imana mukazigendera. Aha turafise abagabo beza n'abagore beza bazorera abana, apana umugabo atuka nyina akankamira nyina, umugore agaye umugabo. Ivyo byose turafise generation iri exonéré, iri exempt y'ubwo bupfu bwose n'ubwo bufutane bwose, kuko hari abantu bakijijwe bazokweleva iyindi model. Reka ndangize mvuga ngo isi irakeneye model, isi irakeneye icitegererezo, isi irakeneye abantu b'Imana. Ivyaremwe byose birarindiriye biniha birindiriye guhishurwa kwa abana b'Imana. Isi irakeneye avec un ardent désir, avec un soupir inexprimable, barakeneye kubona l'église, les enfants de Dieu. Rero ndakwipfurije ngo ube uwo mwana w'Imana ahesha iteka ubwami bw'Imana yakurikiye. Reka ndabibabwire uyu munsi ndiko ndabibabarira, dufise abakristo benshi mu ishengero rya Kristo muri rusange batukisha Yesu. Kandi biratangaje ingene bari muri iyo hall ya kabiri inyuma yo kuba bitavye umuhamagaro wo kumuhesha icubahiro. Narabivuze dimanche ziheze, umukristo adakuze, umukristo adahinduka, il est pire qu'un païen. Numukizwa ariko ni mubi sana. Haleluya. Amen. Imana ishimwe cyane. Yesu yaravuze muri Yohane gice 7 ku murongo wa 37 n'umurongo wa 38. Aravuga ngo abanyizera inzuzi z'ubugingo zizotemba ziva muri bo. Kora kunda yaho. Gitumiye eglise twayise life center. Aha ni centre. Yesu yavuze ngo aha abanyizera bose inzuzi z'ubugingo zizotemba ziva mu nda ha. Twavuze iyi eglise yitwa ubuzima kuko focus yacu, intumbero yacu n'icifuzo cyacu no kubona ubuzima busagutse mu buzima bwawe. Sivyo gusa, mwebwe muzocika source y'ubuzima, inzuzi zizotemba ziva muri mwebwe. Haleluya. Iyo ikintu kitemba kikuvamwo bisobanura ko wuzuye. Iyo ikirahuri cuzuye kirasesa. Nta sesekaje iri possible without remplissage. Ikintu kituzuye ntigiseseka. Haleluya. Rero ndavuze ngo umukristo agiye kwemerera Yesu, ukatwemerera ukiyorosha, ukemerera Mpwemu Yera akagutwara, azokurongora ahantu uzoshika mu buzima bwawe, aho inzuzi z'ubugingo zizotemba ziva muri wewe. Abantu benshi bakaza kukunywako, abantu benshi bakaza kukonka. Iwe mugisha wa Abraham, Imana yabwiye Abraham ngo amahanga azobaho ku bwawe. Ndavuze ngo urigoyigoye uyu munsi, urakubititse uyu munsi, uricurikiye uyu munsi, urafutanye uyu munsi, umenga bakugonze, umenga wagize accident, ariko ndavuze ngo uwo mwami wihaye azokugongora, azokwambika, azogusiga, azokuryosha. Abantu bazoronka umugisha biciye mu buzima bwawe. Ndavuze ngo utangure kwibona muri iyo forme, aho uri source ya benediction, ariko aho utari umumandia, aho utari umuntu asegerereza, ariko aho uri umuntu kubw'igitangaza c'Imana, kubw'ibikorwa vy'Imana, kubw'ishaka ry'Imana, uzocike wa muntu
abantu bazobona bakavuga ngo twarahembutse kubera we, twarahembutse kubera we. Iyo niyo objectif y'Imana ku buzima bwawe. Ndakwipfurije muri urwo rugendo tujana hamwe nka eglise, tujana n'abihuta, tujana n'abikwega, n'abameze nk'ibifyera. Ndabasavye banyemerere dutambukire muri ico kintu kugira ngo kwiherezo ry'ibihe dushike ubuzima bwacu ataco bwanyegeje mu vy'Imana yaduhaye vyose vyiza, ariko ingabire yose nziza Imana yaduhaye abantu barashoboye kuyibenefisia no kutwamurako no kutujyako. Ndarangije mvuze ngo uhoraho ariko arakuryosha, uri produit à consommer, ufise ubwiza abantu bakeneye kujyako. Rero ryoha mu izina rya Yesu Kristo, hama ryoha kubw'icubahiro c'izina ryiwe. Haleluya, kugira ngo benshi baze kukwamura no kugukonsoma. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Washobora guhaguruka tugasenga kugira ngo Imana muri uyu mwaka, haleluya, muri uru rugendo rwawe n'imyaka yose ikurikira, Imana ikora ico gitangaza, Imana ikora iyo operation aho ucika igikoresho c'icubahiro, igikoresho kiri ku bandi, kiri source ya benediction, aho ubuzima busagutse muri wewe. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Magurukiriza umuntu atarasaguka yicaye utihaguruka gatoya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Imbere yo gusenga ndashaka mubanze mwikomera amashi kuri iki kintu. Ndashimira Imana aho ugeze, singaya aho uteye. Ndahashimira Imana. Ndashimira Imana ko ukibandanya naho bigoye kandi naho wugarijwe. Ndashimira Imana ko ukibandanya. Ubwo n'ubushobozi bw'Imana gushishikara. Reka ndangize ndabaha aka example. Ni murabe bijya biti biri hajya hanze. Igiti gikuzwa no kugwana. Kigwana kugira ngo gisubsiste. Kigwana kugira ngo umuyaga n'izuba ntibicice. Ariko muri uko kugwana kirapusa loin, kikigaburira kugira ngo kibeho, kigateba kigakomera. Imiyaga yabinyiganza mu minsi yahera, ubu ndishobora kubinyiganza ko vyarakomeye. Reka ndangize ndakubwira ngo ingwano zose uri kuragwana zo mu buryo z'imuhemu, intambara zose uri kuragwana zo kwizera, reka ndakubwire ngo uzokomerera mu ntambara zawe. Haleluya. Uzokwagukirwa mu ntambara zawe, nka wa mama yatubwiye ko yagutse mu ntambara ziwe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. Upfume vitesse ipfume igabanuka, ariko assure-toi que tu es en train d'avancer. Ntuhagarare. Ni wanahagarara gato ntutebe, shishikara. Haleluya. Waguhamagaye no kwizigirwa. Co yatanguye muri wewe azogishiza. Ariko ngenda babwire aka kantu gatoya. Ntidushobora gukura tutagwanye natwe nyene. Nous sommes obstacle yacu ya mbere yo gukura. Sindi mu bantu bigisha abantu yuko Satani ari we yabazibiye. Sindi mu bantu bigisha abantu yuko abakuroga n'abiwanyu bakugarije ari bo bakubuza gukura. Sindi mu bantu bidentifia ko problème yacu nyamukuru iri à l'extérieur. Ndi mu bantu bizera ko problème yacu nyamukuru iri in. Rero ndabatumiriye uyu mwaka ngo mwizane ku musaraba. Muririmbe yandirimbo ivuga ngo bamejireta wenye kufika mu kiwanja warirogota. Abajwe bamejireta kufika mu kiwanja. You note barirogota. Ibyo twabiririmbira ekipe yaje yizanye ngo dukine tukayimwanga tukayitsinda. Mwebwe mu bwami bw'Imana muri jireta. Abandi ba ene ba kera baratubwira muri primaire ubukunesha ngo leta yo kico yako. Leta sheta ukatwaye mwazanye urutwe rwiwe kugira bagukubita inonzi. Rero mu bwami bw'Imana mwarizanye. Kandi mwizanye kugira ngo mwiherekeze mwimanike ku gasumari ko ku musaraba. Igihe cyose muzoshishikara kwemera kumanikwa. Haleluya.
gloire y'Imana izosohoka muri mwebwe. Haleluya. Hama ababaroga nabo ngo pastor ngo ari umuntu ngo akunda kuza ngo muri angle ya eglise ajya ngo wagahagara ngo akakuroga. Hewe nibashake baze bose. Imana ntiyambwiye kwiyokipa abandoga n'abanyanka bo hanze. Imana yambwiye kwiyokipa kameremere kanje kuyibamba. Nibandoga nkahamba kameremere yanje, bazotangazwa n'ubwiza bw'Imana bazobona. Iyo si business yanje kandi si business yawe. Ngo akakana ngo ntusimbe, ngo nako kameze ngo forme ya triangle, ngo ntuhace kozo umuntu ararenga. Oh my goodness. Twaratabawe kandi turazigama. Occupe-toi de tes oignons. Iyo ni business ya Kristo. Amen. Urashobora kuduza ibiganza byawe uti Imana, ubuzima busagutse. Haleluya. Ubuzima busagutse. Mwami Yesu, ndaguhaye icubahiro muri kino gitondo ciza. Ndagushimiye ishengero ryawe. Ndagushima Mana yo mu ijuru abo wagize kuba muri uyu muryango wa Life Center. Abo wahamagaye mu nzira zitandukanye. Inzira z'ibitangaza zitandukanye zazanye abantu hano. Mana yo mu ijuru zirengeye ivyo dushobora gutahura no gusobanura. Ariko Mana yo mu ijuru mu burongozi bwawe warazanye abahungu n'abakobwa, abagabo n'abagore, ubavana ahantu henshi kugira ngo bapartene kuri iyi famille. Nagushima Mana yo mu ijuru kuri uyu muryango wa Life Center. Nagushima Mana yo mu ijuru ingabire wahaye umuryango. Nagushima ubutunzi wahaye uyu muryango n'abana bagize uyu muryango. Nagushima Mana yo mu ijuru umuntu umumo wese Mana wowe waduhaye muri iyi famille. Mana abo tuzi n'abo tutazi, abakuze n'abakiri bato. Ndabagushimira Mana muri kino gitondo. Ariko Mana yo mu ijuru mu kubazana muri iki kibanza, Mana wabazanye muri kino kibanza, natwe wadutekeyemo Mana yo mu ijuru intumbere yo kubona bafise ubuzima kandi ubuzima busagutse. Ndagushimira Mana mu ijuru kubikorwa byose byakorewe hano hantu. Ndagushimira kubikorwa nibigiye gukorwa mu minsi iri imbere. Ndagushimira ibyo wadushoboje gukora. Ndagushimira ibyo wadushoboje gushikako. Ndagushimira n'ivyo uzodushoboza gushikako. Ariko Mana yo mu ijuru hamwe n'ivyo nakweretse ubuzima bw'umuntu wese buri hano hantu, uwo waduhaye akaba munsi Mana yo mu ijuru y'uburongozi bwo muri kino kibanza. Ndamukweretse umwe wese uko ameze, eta akirimo, ahageze, aho yaciye, aho ari karaja, aho kwamerewe kose. Hari abakeneye umuganga, hari abakeneye kubohoka, hari abakeneye gukira, hari abakeneye kugaburirwa, hari abakeneye kwambikwa, hari abakeneye kuba ekipe, hari abakeneye kurungikwa, hari abakeneye Mana yo mu ijuru gutozwa ubwenge, hari abakeneye gutozwa indero, hari abakeneye gukosorwa, hari abakeneye gukubitwa inkoni, hari abakeneye gutegwa intege, hari abakeneye gushigikirwa. Mana ivyo byose ndabishize maboko yawe. Ndakwereka ubuzima bw'umuntu wese ari hano hantu hamwe n'intambuka agezeko. Ndagukenguruke muri kino gitondo intambuko umumo wese agezeko, etape umumo wese agezeko. Mana ntidusuzugura intango, ntidusuzugura Mana mu ijuru naho ugejeje. Ndagushimira ubuntu bwawe butangaje bugutera kutwihanganira Mana ku ngezo zitandukanye. Abantu ntibari prêt kutwihanganira, ariko wowe igihe cyose uratwihanganira. Abantu bashobora kuducira urubanza iyo twananiwe canke tutashoboye guperforminga, ariko wowe hamwe n'ivyo wowe ntuducira urubanza, ariko wowe igihe cyose uratwankuhaja. Ndagushimira Mwami Yesu kuko waje kugira ngo aba bantu bagire ubuzima busagutse, baguke mu mpwemo, baba abahungu n'abakobwa bafise ivyo batanga, bafise ivyo barekura, bafise ivyo badegaja, bafise ibideborde ubuzima bwabo, bafise Mana igitutu bashobora guha abandi, babera isoko umugisha abandi. Mana ndasenze ngo mu izina rya Yesu Kristo udushoboze kubona ishengero rimeze uko, udushoboze kubona abahungu n'abakobwa bacu, abagabo n'abagore bacu waduhaye kuri aya meza. Twama dusangira uko umwaka utanguye uwundi ugahera, twama dusangira Mana mu rugendo rutandukanye. Ndabakweretse n'uyu mwaka wa 2016 Mana, ndabakuragije Mana kugira ngo mu izina ryawe ubuzima bwabo busaguke muri aspect zose. Mana ubagure financièrement kugira Mana mu ijuru baronke ivyo gutunga imiryango yabo, baronke n'ivyo gufashisha abandi. Umugisha wa Abrahamu ube ku mazu yabo, ube mu bikorwa vyabo, ube ku maboko yabo. Ndasenze Mana ngo ubagure Mana indani mu mitima yabo kugira ngo barushirize Mana yo mu ijuru
kugendera mu gukura no mu kunengesera. Ubakureho kutamenya kose, ubujuju bwose bubavemo. Mana, bongegwe kumenya, bongegwe gutahura, bongegwe gusobanukirwa, barushirize kujibwina mu kukumenya no kuguhishurirwa. Ndasenze ngo uyu mwaka reka esprit ya revelation, reka mpwemu yera hishura, yihishurira abahungu n'abakobwa, abagabo n'abagore, abari mu bikorwa n'abatari mu bikorwa. Mpwemu yera wihishurira abantu bawe muri uyu mwaka, kugira ngo Mana baze bunguke. Mana, pake yawe wabitse Mana kuri umwe wese kuri uyu mwaka. Ndasenze Mana ngo umutahuze, udispose umutima wiwe kuri reception yico ugomba gukora n'ico ugomba gushitsa. Ndasenze Mana yo mwijuru, ndagusaba ngo ukuza abantu abahora Mana bari goyigoye, abagwaragurika. Mana, muri uyu mwaka ndasambuye izo ngwara zose mu izina rya Yesu Kristo. Ndasavye gerizo mu mubiri w'umuntu ari hano hantu agwaye canke agwaragurika, afise ingwara yamigaruka, bamudiagnostice ingwara mbi zitameze neza, atamakuru meza afise, nkuko twumvise wa mudamu umudokiteri ko yamubariye. Ariko ndavuze ngo reka mu izina rya Yesu Kristo ugukira gushike ku mibiri yabo. Mana, uyu mwaka bagendere mu kunengesera bafise sante nziza mu izina rya Yesu Kristo. Mana, ubahe guprospera au niveau ya ame yabo, intelligence yabo yiyongere, ubakize ibyabakomerekeje, ubakize Mana ibyabababaje n'ibyabafexe, ubakize ubumuga bwose Mana bwo mu buryo bwa ame bushobora kuba bwavuye ku ma experience mabi. Reka Mana izo experience mbi zibe remplacer na experience ya esprit, kugira ngo mpwemu yera buzure ababohora kandi abakiza. Mana, tubabone bashika kure, ni mu izina ryawe Yesu Kristo ndabisavye, amen. Abantu b'Imana bavuye ngo amen. Mugire indwi nziza, Mana ibahezagire kandi bagirire neza, ibafashe ibigisha. Easy.